Bonjour, bonjour à tout le monde qui regardait cette émission. Oui, je sais, c'est un changement. Mais que voulez-vous? Mama yari yarahaduriye mushatsi wanje uri bizarre na cinda kugira Madrid. Yavuze ati c'est pas possible. Parce que je ressemblais à rien hein, pour vous dire la vérité. Mais bon, déjà désolé pour ceux qui viennent de commencer la vidéo. On a commencé à shooter un petit peu en retard. Je suis rentré très tard hier soir. Ça se voit dans mes yeux. J'ai bu beaucoup de jus la veille. Du coup, j'essaie de me rattraper. On va commencer cette émission. J'espère que vous allez regarder toutes les autres vidéos, mais beaucoup plus la mienne que celle des autres. Comme ça, on va avoir beaucoup plus de views. Ok, bon. Allez, bisous, allez, ciao, bye. Ouais. Ah, pardon, j'ai dit au revoir. On est supposé commencer. Allez, bonjour. mwotwidondora Jewe nitwa Michael Sengazi. Avant tout, acteur, comédien, humoriste, poète, écrivain. Parce que j'ai un guitare pour enfants. Quoi d'autre? Oui, je suis aussi juriste de formation. Oui, nize amategeko. Bien sûr, on a pas bien que tu sais. Et natwa ari ivyo abandi umwana papa na mama hari ibindi rero. umufitsi mu kirundi ni gute Umuyumoriste mu kirundi ni n'umuyumoriste w'umurundi avuga ikirundi. Ewa nungura navyo. Ubatsiko ni ntabona none. Uramaze ibintu babivuga mu kirundi babivuga gute? Non, je sinzi vraiment. kupe izose Ngira ibikupe byose none. zigazibandanyirizeho Bandanya. Probleme nta ze kuntu. wihende pora Zoshubishiramo byose daye. Ntakubeshe. Iryo tirabwoba ry'abagore turagiyamirije. Imbere y'abantu ngo nitwe ariko bana nkaho ngo bivanemo kugira inyuma ntibabone ko wababaye. No, babigumizamu. Je suis kubaziyenze. mu muryango iwanyu no mu kibano bavyakiriye gute babonye uhagaritse amashuri mu gisata c'amategeko kugira utwenza abana Bon, pour préciser sinahagaritse. warahejeje Kogena ntabwira uriya mugamba gawacu hariya muzehe ngo biraheze ngo Minerval ya deuxième trimestre ntigikenewe reka mbandanye muri comedy. bavyakiriye gute Bon, en fait natanguye ndi mu wa gatatu à l'université, puis après wa kabiri wa gatatu je pense ja muri théâtre et tout ça ndi mu gihugu cyo mu Rwanda niyo nagiye kwiga kwandibuka igihe je naheza ngaha ariko ibintu impamvu z'amane blanche nini vie yari yashatse kunshira kuri UB hama biraharanye biraha umutwe ukacaho n'umuhidi gutanga kajembe getse bana ngo nshakira tuca rouge urakibona cyane no muri UB kiriya nico ca fresh kimwe gisize ni eba siraje ni yindi nyene rouge hari abakora amane blanche nyene bashaka kwiga mu Rwanda je no tuvukana urabona kuko uragimuhaye n'ibiti n'ituri mu biti narese ko bigenda byose bishize kuri wewe arundi kuba atari ko arundi mujonga ari karakamera umukobwa guma mubeshera byose ngo niwe n'umuyaga urenganye ngo ubona none umushatsura calmez-vous. Donc abavyeyi rero mu wa gatatu ndabwiye ko ndiko ndabikora aca bavuga ngo nta problème bandanya ukora ni ubi nyene n'ivyo kugira nyene uburyohera bandanya nta problème ariko kumuzana amanota twe dukenera amanota ivyo bindi ukora ku ruhande birakuraba. C'est ce que j'ai fait kubera mine de rien ndazubwenge. prestation yawe ya mbere nziza ukunda yari ya ntiragera donc ibyo maze gukora byose naco bibi oya birakivuze ni vyiza n'ivyavya ariko je sais que ushobora kurenza washa je nuko niyumvira. okay hama hano mu Burundi uravye umwuga ukora biri kuri niveau ishimishije Négatif. habuze iki habuze ibintu vyinshi rasta kuko déjà il faut ko bavyumva ko ari umwuga ce qui est un problème. Oui, voilà quoi umuntu aravuga ati abarindiriye ko umwana wo mu cadre muri banque canke mu docteur et tout ça niko kazi abantu bazi traditionnellement beaucoup plus ariko faut ko umuntu déjà atangura kubibona nk'akazi akabona ko ari ibintu bishobora kubeshaho umuntu kandi bikamuteza imbere babonye yuko ari akazi baca batangura kuguhemba bikwiriye peut-être je
pense. Donc il faut d'abord ko abantu bavyumva ko akazi ensuite bagashiraho n'ama infrastructure bijanye n'ivyo dukora nk'inyubako ahantu aba acteurs aba poètes aba comédiens aba artistes bashobora guhurira bagakora ama repetition bagakora ku ngabire yabo nyine Imana yabahaye bakayikoresha bagashobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu kwa la fin baravuga no mu artiste ageze kure bavuga baye wahe chati donc hariya bimeze gutyo donc umva ne gutyo inspiration yawe ikura he inspiration ubuzima bwa misi yose muri munacamwe la vie tous les jours ce que je traverse jewe n'amaso ashobora kubanguye ko canke ibintu naciye canke nkaranka ama news amakuru biba byagenze ngaha mu bindi bihugu kwinkavanamo tuboro two gukira. Mika hors camera ameze gute? Imana mwiza yitonda apana ujya tuzi aguma tunza abantu ubundi buzima je nafse amasoni yatari dust nafse amasoni yatari kana ubwiza ukuri kandi nubona kana abantu femme de peu de foi barabivuze muri Bible nimwe ibibaho bo utagira kwizera rero uje imbere y'abantu reka ndakubwira be urazi ukuntu tuba twapavye hariyo ngirije imbere y'abantu deja ho nyoro kubise agapeti déjeuner canke ka déjeuner kari consistant hari ukuntu umuntu wumva guerre mondiale gute asha ni sebe y'igikongomani bari byasaze uba munda iyo utaba umukristo gukora iki kuba umupasteur kubera ko cyangwa prêtre kubera ndibuka n'umupeti ari umuprêtre yigeze n'umujama bavye twarakunda kuja kumuraba yaragira ama mission akaza avuye hanze akazana amashokora menshi ndumupeti ndavuga nti je nshaka umuprêtre bamwe kubera ukundi Imana wapi bafise amashokora kubera ko nico niko nari numva ndavyima mu mutwe ariko nibaza ko nayo kuba nk'umuprêtre wa fresh byatari. C'est quoi ta phrase magique? Ma phrase magique. Je sais pas, abracadabra, c'est quoi la phrase magique? Si oui. Je sais pas, mais tu me demandes une phrase magique, c'est la première fois. Le cas tuvugisha ukuri, nawe cameraman wese ngaha et tout ça. Hari umuntu arigera kubaza wowe phrase magique muri Garasta. Arigera kubaza phrase magique. Une phrase basi ugira. Arigera kubaza phrase magique. Phrase magique d'abord ni igiti. Irabaho. Ni kwandi ni igiti cahihi phrase magique. Ni okay, ni ugira ngiri. Donc magique kugira ngo magique. Uyaye phrase ugira ko nk'ubu genre kugira wiye motivation, kugira umutima abandi. Kugira niye motivation. Jewe, genre ngira nje kuri scene canke mu bisa. Bwa misi yose. Je ne vais pas la plupart du temps. Ebana ndabisegera tu. It's God's plan. Ebana ni handi. Rero numva ni nkiyo dusuppose. Donc urano les phrases magiques. Yego kandi uzuzura yigira ko bari kubajije. Nta problème. Ntubifate. Okay, ntubifate perso. Dushamvuga ko ari wewe. Nizihe ngorane mu mwuga ukora umaze guhura nazo? Abantu ataduhemba akwiye canke bakaduhemba bateye. Usisha kuki? Byatara ko biciye bizi. Bije directeur. Ataduhemba akwiye. Abantu bakaza canke bakaduhemba. Ngo facture muri procurement. Alors ngo procurement. Ayaya. Ngono ngumva hari umuntu agomba gusinya ngo signature ya mbere ngo kundi yagiye muri vacances. Ngo umuntu hamasinya amaje sinzi mu mazi kwibona. Navyo yamagiye mu vacances. Abantu umwe yagiye muri vacances, umwe muri abo babiri. Bose amahera bashaka kupermettre uje muri vacances. Oui, mais tout le temps. Nous souffrons. Abantu bari mu vacances, ngo yangurumva ngo comptable ngo yabihejeje ngo yakire. Oya ngo proforma ngo ni bon ngo twakiriye invoice yawe, ngo ariko haraka erreur. Genda ugakosora. Kairero ukarondera ereri yari ngo mwana wanze miniskiri canke ngo aro virgule ibintu bivuze akantabura akana kurondera ukayisubizayo des semaines après unarudi ngo reka rero ngo uriya mutipe accountant avyakira comptable yabiravye ngo ni des semaines après comptable ni bongo yavyeme ngo ariko ngo tugira tubirungike ngo babisinye wa undi akaja muri vacances umwageze ko asinye wa undi bari kumwe agasinya akayigarura avuga ati ngo bayigaruye ariko ngo wa undi aracari muri vacances ngo aragaruka la semaine prochaine bakayimuha agasinya ngo none bigeze he ngo si sasa maze barabahemba babwira zize barabahemba
Mais hariho iyo onye hariho aussi bien sûr vy'amafrastructure twavuze kare la considération n'ikindi kintu kimaze kungora mu kazi rimwe na rimwe yarigiye nkuru MC Ikirundi ou bien le français? Kirundi, français, anglais. Non, ou préfère gukina. T'as pas compris la question? Non, j'ai pas compris. Je n'avais même pas encore fini ce que j'étais en train de dire. Okay. Tuzane indi question. Bandana. Nona abagore rero sasa. Usimane n'abagore. Nona araza niho tuguma. Le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Oui. C'est toi qui payes. Mais- Calme-toi. Joe. Donc, je disais, indi ngorane maze kubona mu kazi ni abantu bamwe na bamwe dukorana kandi ugasanga ingorane ivuye ku artiste. Je ndavugisha ukuri akabivuga byose. Nkubita bamuha iki? Ndabesha, je ngumva ibintu byabaye. Tu peux avoir un événement qui sur l'affiche dit 17h, n'est-ce pas? 18h. Et puis ugasanga mutanguye saa yine. Surtout si c'est des concerts et tout ça, tu vois. Si t'es MC, toi t'es sous la pression, abantu barakubwira ati none muratangura ryari. Jemenyereye rero kwa kuntu uvuga nti ebana ahantu nakoreye nahantu bagushiraho pression. Tunagiye no mu Budage, Abadage gamuta saa 2 c'est 17h59. Bitangura 18h baba bamaze kuba tayari bose bameze gutya. Hari abantu babiri batangura, hari umuntu umwe batangura. Ko bugara basi. Ari mu masalle de théâtre, ils ferment les portes. Il y a des fois baravuga ati amasaha ageze nta muntu n'umwe dukeneye ko asubira kwinjira. Naho bari abantu 2. Naho nyine nuko nyine. Et du coup ugasanga ngaha je comprends peut-être les gens sont en train de se dire et amasaha y'abarundi qui est un terme que je déteste d'ailleurs sindavyumva voilà amasaha y'abarundi hayahari ni umutima aba yacerewe gusa canke abo bantu baba bacerewe ça veut pas dire que abantu bose bameze gutyo ugasanga rero hari aba artiste surtout aba musiciens nyine n'abagenzi bacu nibo bakunze kwiga kubaka izina ntibyoroshe ndi manager niwe aje arafise indirimbo donc tu es arrivé t'as 2 heures de retard zana iyo ndirimbo ugende utegure uje kuri scène kugira ngo turarindire umuntu nurindiriye ndi manager nuragira ryari none niwe aje kuri scène umuntu bafise indirimbo we ntazobazana. Tu as 2 heures de retard, t'as même pas ramené tes chansons. Non, c'est quoi niwe manager. Ok, sawa. Akahagera manager, akaba azifise kuri telefone. Ngo ndashobora kuziko airdropping, aceka zikwa kuri bluetooth. Bya vrai garasti. Turi muri show hagati. Uri gushaka nkambwira okay, uri tayari tugende. Ndira kwa kidongo mazifate mu ya machine ya mwinjimo. Bro, are you fucking serious? It's crazy. But anyway, tukwiye abartiste natwe turakwiye kuza turaja ku murongo kuraba ko ikintu kibangamiye n'abantu baza mu mashuri. Ikirundi ou bien le français? Ikirimi uprefera gukina mukikorohera? Kirundi ni bon, Igifaransa ni bon, Icongereza ni bon naco mais un peu moins. Je ndagishize nko kubera je suis capable. Ega nitunganya ibintu. Ega urandimita wewe. Pourquoi me limiter? Non, abagore barabwira bon nimubona nk'uma ndabangara umuti bafishe ikiburu. Hari umutete afise. Uri ku micro gucyane. Micro benga ni kinunusi. Umaze kuzunguruka ibihugu bingana? Binaye. Ugiye gukora? Okay. Bon, Burundi n'u Rwanda ntibirimo. Si ibihugu? Oya twaravuye kure. Uva muri kimwe uja mu kindi. Ok. Burundi, Rwanda, Congo, RDC. J'ai déjà fait Kenya, Ouganda, Égypte, Tunisie, France, Belgique, Italie, Suède. Comprende vraiment. Ndavyemeye. Et na Allemagne, nayibagiye. Merci, wa mutipe mutekera. Na Allemagne. Niya réaction wagize igihe uronka prix RFI 2019? Narabaje muri shuri garasti. Ama élection. Kuko wari umaze kugifata 3 fois? 4 fois. 4 fois. Oui, pas de précis. Réaction wagize. Uyironse uyitahanye mu Burundi. Ouais, baranyandikiye ambwiye ko ndayisindiye. Kubera chaque fois dans les 4 fois d'aller dans les 10 finalistes.
ashaka gufata les 10 finalistes nanje kwa kubora ko kwimira nkabana n'uriya vya vrai arandusha none ko rero batsuwe nkuribaho ariko nyene ebana gahunda y'Imana ni gahunda y'Imana. Mais quand je suis arrivé ici quand je suis rentré avec le prix ici c'est ma sœur yari yaje kubifata na Rasco mon frère Kai Gangs et tout urumva kubona abantu nyene qui sont toujours là pour toi kandi bama bakwankourager bakubaye hafi c'était nuko atamara yari hafi sinon vraiment nari kuba ngize gutya cyane bigaherana rego yakorora vraiment à travers ibyo kina urakunda gukina cyane ku masujet tabou kubera iki? Parce qu'il faut en parler. Et aussi parce que harimo enseignement abari mwindani jewe des fois ndashobora kugira comédie juste kugira umuntu atwenge et tout ça. Ça trois types, trois façons. Ushobora kubigira juste kugira ndagutwenza. Cenga kora aho gutwenza puis après à la fin ncangira message gato ikintu ushaka kuvuga. Icyo umuntu aza gutahana. Ou bien nkaca iya gatatu abari mba mfise mu mutwe yuko harimo un message throughout. Nasikia anglais throughout. Baje wagateguye umwanya ukiyumva. Mbega bashaka kanditse reka ndakandiko urumva donc hari kujya nyene mba nabipanze uko ngenda ndakina yuko hari ukuntu chaque histoire igenda ifise ou bien la plupart ziba zifise ikintu zigamije ikintu ushaka kuvuga intumbero y'iyo message nyene. Donc la raison pour laquelle des fois na cause nkiriya did you just say sex? By the way, shaka gusura kuyikora ngaha kandi Burundi kidogo tu. Je pense que je devrais le faire la semaine prochaine. Faut pas abuser. Non, je veux le faire la semaine prochaine. Je ne pas nase kuva kana ki. Ya sasa. Funiki ndabasi ya spectacle. Kubera utazori. Nije ndaguhaye idea yo Ubona ba bantu. Nije ndaguhaye idea yo kuyigira. Reka ahubwo ndibutse. Ncenda vyibuka. Uribuka ariko arambaza ngo ibindi bibazo duhura navyo. Hari abantu aba yumva umenga afise droit de nesse kuri tike yawe. Nije ndaguhaye idea. Oh ya nesse azo. Naguhaye na phrase magique yawe. Imwe ya phrase magique. Nige zokuzangisha imbere ukamvuga. Ubwo ni uzondiha kugira nze. Yego. Uzondiha kugira nze. Nije nzokura kugira nze. Excusez-moi madame. Ibintu byo duhura navyo. None yose ntabwo tikino. Nzana amafaranga. Hari umuti bigeze kumbwira ngo wewe petit yari yakuse tungane kandi ka petit jeune homme barangana na grand frère aranduta vyatari boni mugufi sana ariko aranduta vyatari mu myaka azamura petit aramuzuguse shonga none iyo tike none ga petit mani bana nta problème ariko arazigurisha ngaha hari ya 10 000 hari ya 35 000 abantu na dîner muri ya 35 000 VIP et tout ça. Ni juri kurabwira gutyo bana. Urabizi yuko ndakuzi uri muri Pampers gabiti. Bihuriye na tike. Ngora kubonye ukura ngaho yasanga kunyigira ko umuntu watari tike ya nini bifite tugakure. Ntari. Namwe ntuke basireka ndabwiye 10 000 basi. Hama uce wiyongerereza ko 10 000 ushize mu wapepe. Non c'est ashaka tike. Ashaka VIP. Ni wabyaye canke bamuvyaye ngo ndamurere siko ces histoires. Nigere wamenye yuko gutwenza bizoba carrière yawe donc humoriste ugafata décision ati là igera bimenye c'était en 2012. 2012 muri Congo nayo maze 2 ans naratanguye bisazemo non fiose et donc en 2012 c'est là que j'ai décidé de le faire. Ivyo kinani improvisation canke uba wabiteguye? Ivyinshi manabiteguye. Byinshi. Uje kuri scène wamaze kubitegura. Urategekanya kugira ta propre tour? Je suis en train de planifier une tournée en Europe. N'aba partenaire bamwe na bamwe. Ariko ikintu ndiko nifokaliza ko cyane muri iyi minsi cyo gituma sishaka kubikora mu minsi iri imbere sana. Peut-être si j'ai l'opportunité vers la fin de l'année, mais muri minsi ndiko nifokaliza kuri ya festival yanje la Caravane du Rire. Kubera abakomedian ndabazana bavuga icyongereza bavuga igifaransa bagashikira Kigali
bagagira mu kinyarwanda, abakora mu kinyarwanda bagakora mu cyongereza bagakora mu gifaransa bagakora, je ngaca zana aba francophone nkabazana ngaha. Après tukaba tubatwara no muri Congo, dushaka no guca tubandanya kugera Kinshasa canke Lubumbashi, je sais pas encore, Inshallah. Abanglophone je tubatwara Kampala, urumva ni ibintu bitwara energie nyinshi kandi biruhisha cane cane, ibintu vyinshi bari ku gatwe kawe n'aba ari gatoyi kandi gafise amadred biraruhisha cane. Bien sûr aba partenaire benshi kandi bamfasha, ariko ni ikintu kitoroshe. La fois passée narazanye Michel Gunga, naho amasponsor amwe ntarenze kuvuga nkuri ya Bacha. Mashavu yawe zuba. Ya baba ubu abantu en fait ivyo bibya abasponsor bon reka ntitubigire ibintu bi personnel, reka tubandanye kukibazo cyane. Nengi warako nengira ndakwitura ibintu bankoze mon Dieu. C'est le Seigneur qui sait vraiment. Ni igiki wobwira umujene ashaka kuba umumoriste kubera urabize societe bakubwira ati kajya sakazi? Nubwo umujene biti bikore bana nimba uvyumva bikore, hama bikunze bikunda byase byanga, mais au moins tu n'auras pas de regret. Uzogera ahantu wakuze uti yayo ndabigerageza yasikura kandi byari kuba byakunze wapi, we bikore bisengere Imana ikuje imbere, si ibindi navyo nakazi gusa. C'est tout. Ni igiki tutazi kuri wewe? Igitazi kuri jewe, ikintu abantu batazi kuri jewe ubuzima bwa misi yose nuko umukomediye muri famille si jewe, ni papa. Abantu bose tumaze guhura bagahura na vie arambwira we urabizi rasta ni fresh sana ibiki, tukajana muhira bakabona vie akabaryamika hasi, zimwe zo kugenda nk'ikijiji cyane bakajya kubera gutwenga bagakumbagara cyangwa petit bivemo reke so abikore, wowe ntavyushoboye nahari, ariko bikunda kuba kubakomeza benshi. Witegura gute imbere kuja kuri scène? Ikintu nkora, je prépare ibyo nza kuja gukora kuri scène, nteje kubitegura nkaca niyaranja simfungure imbere yuko nja kuri scène, sinkunda gufunga imbere yuko nja kuri scène. Shankira twatumva kandi hari igihe vyitraduisa mu maparfum atari meza cane. Donc je ne mange pas souvent avant d'aller sur scène, kandi ca numva ndemerewe kubiza nk'umuceri n'ibihungura remerewe, nkunda kuba ndi light, et nakora des fois je fais des échauffements kuri prononciation, ijwi et tout ça imbere yo kuja kuri scène kugira ngiye, ariko apprend ni apprend yari apprend ntayivuga bref à la fin apprend numva. Mais ikindi kintu canyuma nkora ndastressa vyatari akubita amasa maturu cyane ukabona umenga ndapfuye neza ngirabe, hanyuma nkabiha Imana nkasenga nkaja kuri scène.